burya bugira umuntu barinda bamukoranira bose kugira bamwice nuko bakazi kugira gukoranire abantu bose kugira gukuremwo umwuka. Baramukije mwese banywanyi bacu bobana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turashikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Umwanya w'amakuru agezweho ariko haravugwa cane, tubashikiriza ibitandukanye bavyagiye biravugwa ivyo mwanyegejwe n'andi makuru yose abagarukwako. Dore ingingo nkuru zano makuru. Ninde yishe Generali Adolphe Nshimirimana? Izi ngingo tugiye kugarukako muri ano makuru. Fyonda kuri subscribe maze uraje urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro vya misi yose dutambutsa. Twari twabibabwiye mu ntango zano makuru ko tuza kugaruka ku woba yarishe Generali Adolphe Nshimirimana. Ninde yishe Generali Adolphe Nshimirimana? Mu gihe umugambwe CNDD FDD uheruka kwibuka ubugirindwi bw'igandagurwa rya Lieutenant General Adolphe Nshimirimana, hariho abanyagihugu batazi kugeza ubu icatumye urya mutego uba hamwe n'abateze urya uwo yahoze arongoye igendereza, ariko aravuga ibijanye n'abamugandaguye umunsi wo kumwibuka. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yasiguye ko Adolphe yakoraniwe n'abantu benshi bari bashigikiwe n'abazungu. Turaza gushimbikira ku mutego wahitanye uwo batazira muremure. Abasirikare b'igihugu hamwe n'abasivile nibo bagandaguye Adolphe Nshimirimana ku bw'amasoko yacu. Ikinyamakuru Le Mandat tukesha ano matohoza avuga ko abo barundi bava mu migwi itandukanye bateguye iryo gandagurwa babona ko Adolphe Nshimirimana yari inkingi ikomeye y'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Ubutegetsi babona ko bagarangwa no kwica, kunyuruza, gufata agasakisaki abanyagihugu, kubabareza igufa hamwe n'ayandi mabi yagwiriranye cane igihe hatanguye kwiyamirizwa ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu. Abo basirikare ba leta hamwe n'abo banyagihugu b'abasivile babona kandi ko Adolphe Nshimirimana yagize uruhara ntangere mwiburizwamwo ry'ihirikwa ry'ubutegetsi kuwa 13 Rusama 2015. Iyicwa rya Adolphe Nshimirimana rero kuri bo ryasigura ko ari uguca intege abari bafise intumbero yo kwigumiza ku butegetsi babandanya bacinyiza n'umunyagihugu. Uwa kabiri Myandagaro 2015, umunsi nyawo, umunsi Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yategerezwa kuja mu nama yari yatunganijwe n'umukuru w'igihugu Gitega. Abamutegereye bari babizi ku bw'amasoko yacu. Abo bateguye ubwo bwicanyi ngo bamukurikiraniye hafi kuva akiva muhira iwe mu Kigobe, bitwaje ibisasu bitera rokete n'inkoho bita mfunyapfunyo, mikarashi hamwe na pistole. Abasirikare 6 ngo nibo bari bamutegereye biyambitse inkofero zisa n'urwatsi rutoto bita berevere. Amasoko yacu avuga ko abo basirikare bari mu micungararo yahitwa Gare du Nord kuva isaha 1 yo ku murango, bigira nka bamwe baba bari ku mabarabara amwe iyo abategetsi bakuru bagira barengane. Uwarashe rokete, umusirikare yari mu buraruko bw'ibitaro Rwakaredi ngo niwe yateye rokete umuduga wa Adolphe Nshimirimana ucatsa ikinyoteri co gukata kugira ufate ibarabara ry'igihugu inomero 1. Amasoko yacu asigura ko uwo muduga wo mu bwoko bwa Toyota Hilux wari ugeze
ku masanganzira y'iryo barabara ry'igihugu inomero imwe, ibarabara ryitiriwe Mwambutsa hamwe n'ibarabara ry'uwa 28 Munyonyo, ubu ryahinduye izina rikitirirwa Mwezi Gisabo. Umwe mu masoko yacu yatubwiye ko uwateye roketi yoba yaragize ingorane y'ubuhinga yatumye umuduga udasambuka. Iryo soko ryacu rivuga ko rokete yatewe isaha isa nk'iyaguye ku muduga nk'ibuye. Abandi basirikare batatu ngo nibo baciye basatira umuduga barasa urudavagi rw'amasasu bakoresheje mikarashi arizo mitrailleuses Kalashnikov mu Gifaransa. Amasoko yacu avuga ko babiri muri bo barabana n'imodoka bakaba barasa bagenda bagana ku muduga. Uwa gatatu ngo niwe yahohosheje na pistole Lieutenant General Adolphe Nshimirimana amusanze mu muduga, kuko ngo naho yari yashoboye kugurura umuryango Adolphe ntiyigeze ashobora gusohoka. Irindi soko ryacu rivuga ko abonye amasasu ari urutavanako ku mpande zitandukanye. Adolphe yavuze ati baratwishe basha. Witwa Jean Bosco Masabarakiza, uwitwa Ciza bari kumwe na Adolphe Nshimirimana nabo nyene barishwe muri ico gitero. Umureretsi. Amasoko yacu yemeza ko hari umusirikare yarajejwe kurereka ko atabaza gutabara. Uwo musirikare ngo ntiyigeze asohora urusasu na rumwe, kuko atawigeze aza gutabara igihe haba ico gitero camaze umwanya muto. Umushoferi, hari uwundi musirikare yarajejwe gutwara abo basirikare igikorwa giheze. Amasoko yacu avuga ko bahejeje kwica Adolphe Nshimirimana, uwo muduga waciye uza bawutarukiramwo baragenda. Abasivile ngo nibo baciye bakora akazi kabo ko kuzimanganya uwo muduga. Amasoko yacu amenyesha ko kandi ko n'Igitega hari ubundi mugwi w'abasirikare warurindiriye Lieutenant General Adolphe Nshimirimana iyo bishika akarokoka muri uwo mutego w'Ibujumbura. Imyaka 7 inyuma y'ubwo bwicanyi, ku wa 2 Myandagaro 2022, mw'ijambo ryiwe imbere y'abagumyabanga bari bakoraniye kuri Nyabagere Conference Center, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yavuze ko kubona Adolphe Nshimirimana yarakoraniwe n'abantu benshi kugira bamukuremwo umwuka bisigura ko yarakaze. Reverie Ndikuriyo asa kandi nk'uwavuze ko n'abazungu bagize uruhara rudasanzwe mu ikandagurwa rya Adolphe Nshimirimana. Ati burya kugira umuntu barinda bamukoranira bose kugira bamwice nuko bakazi. Kugira gukoranire abantu bose kugira gukuremwo umwuka nuko ubukazi, kuko nyene vyagenze si umuntu umwe yabigiyemwo ngo avuga ati jewe ndaza gupanga akarere. Ni birebire imisi yose mubona umuntu ariko ariruka ko mumenye muti jya mu muntu ati naye barwibutse ko kateganya bavuga ujya rero mutamukuyemo muri CNDD. None umuzungu aje kumbaza mu biro ngo mbego uko General Nshimirimana akuyemwo muri ndatwara kubonera kure atwara kubigeze byose jena batsa none General atwara kubonera kure. None meko muri bazungu ufise ama service de renseignement akomeye ku isi, mwari muzi ko General atwara kubonera kure. Bano nakona mweke ize hateye mutakimenya ukuri jena tukonyene. None ni mubiri waje yo yovuga ngo sivyo uko nyene muko tubona yuko si ikintu kibaye singaha
kiba ari ishene none ndende. nk'umuzungu yaje kumbaza mu biro ngo mbega ubu ko General Adolphe Nshimirimana avuyemwo ninde atwara imbonerakure? Twarakubititse kweri basha, jewe ndabaza none General niwe atwara imbonerakure? None mwebwe ko muri abazungu mufise amaserivisi de renseignement, inzego z'iperereza akomeye kw'isi, mwari muzi ko General atwara imbonerakure? We ntubona ko na mwebwe mugeze ahatemba mutakimenya ukuri? Jewe navuze uko nyene, none ari mu biro iwanje yovuga ngo sivyo? Uko nyene mugabo uca ubona yuko ikintu kibaye ngaha singaha kiba ari ishene ndende. Ayo ni amajambo y'umukuru w'umugambwe CNDD FDD kuwa 23 Myandagaro 2015. Umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yaravuze ijambo ryo guhumuriza, aho yahaye inzego z'umutekano iminsi 7 kugira zibe zamenye, zafashe kandi zashize imbere y'ubutungane ababisha bagandaguye General Adolphe Nshimirimana. Ifatwa ry'agasakisaki ry'abahoze mu gisirikare ca kera ex-FAB niryo ryakurikiye. Ubwicanyi ndengerabutungane nabwo nyene bwarahabaye kuwa 13 Kigarama 2016. Umupolisi Renova nimubona yarapfungiwe Igitega, yaragandaguwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD kubw'amasoko yacu, naho igipolisi c'u Burundi coco casiguye ibindi. Ngayo hamwe mu makuru abavugwa cane ayo muba mutarabwiwe. Bifuza ko rajwa mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro nk'ibi, urafyonda kuri subscribe maze inkuru zikaraje zigushikira mu bambere.